twiganira uko vyagenda kugira ngo indirimbo isohoke aho hambere. Si nko usanga ama studio ari buri hamwe, Kinama, Kamenge, Buyenzi, Butere, ama studio ari buri hamwe. Aho hambere rero muri cya gihe cyayo na bacancu wa misi Bangabo Leonce, indirimbo mwayitegura gute, mukayisohora gute, igashikira abantu bose gute? Ico gihe indirimbo zakogwa live. Ibintu vy'ama ordinateur nk'ubu jewe bakijone cyangwa umuririmbyi wari wose nurya Kidumu mwumva. Ego. Agenda rumwe gusa ataba midifi yatwaye. Agaca sohora indirimbo. Kera siko vyari bimeze. Wihenze na gatoya kera uyagakosa mwaca mu bisubiramwo kandi. Mwaca musubiramwo kandi kuko twavuza live ingoma z'abaziri ngaho amakibishikira bose. Yo ndirimbo narayiririmbye hariya hajya duheruka hariya. Abantu barasara nkumbe wa Mutama n'uyu yayiririmbye. Bajya bahora bayisubiramo mu makaraoke barababwiye ati fondateur wayo n'uyu. So iyindi nyene yaciye Imama 6 yatwawe n'umugabo yitwa Kidumu ni intimba y'urukundo. Raba rwa rukundo namanda kubwira hibukurya musi naza kukuraba warugeze kure ndakubonye untera gahinda numva biranse munda amosozi yuzura amaso cabuze neza ko uyo Kidumu afise amahera nta mahera ufise azoguma atanga amahera kuri bajya nyene bari kubavuga ngo bagucira urubanza ruzomara imyaka 20 canke 10 kugira ngo rucire wewe uzoba ukiriho none nokora iki ngo na Kidumu wenyene kuba byonyene ubaza imyaka 70 irenga ukiriho na n'ubu arashobora kugutanga gupfa wewe ukiri none ayo mahera uzoyahabwa nande? Kidumu ngize ndamubwire nti wewe vya bindi nazavuga ngo ndi indirimbo ukavuga ngo nirirwa ngira imiziki ngaho mu Burundi ngo urabahamagara polisi baze bamfata ambassade ya Kenya ngaho byongeye kukwitwarira yaciye agira ubwoba ko mamashi Mutama ndazi kari wanyise muziki ibintu n'ibindi vraiment mahera Kidumu yarayampaye yarampaye nabi kuko yazarubunye kunjana muri studio i Kenya navyo biri mu masezerano kuko mu banotere twaranditse hanyuma akanjana nka registre ugo ruririmbo rumwe nkuko nawe yatwaye rumwe hanyuma urubanza rukaba ruraheze nizo 5 miliyoni amahera yarayampaye hasigaye uwo muzigo wo kugenda i Kenya nigo rubanza rusigaye nka registre burya mosozi y'urukundo se umukobwa yari karirimba yari karirimba Burundi nyene bamukomera amashidrete babicombera n'abandi turaronsa umuririmbyi kandi ari bariko araririmba nguwo mwana namubuze ntamwase ari we musa nakunze ninde yo mumenya no Burundi yari karirimba uwantwaye ubusore yo ntunze mu busaza yaranyihakanye umva hari umukobwa ariko aririmba ngaho wantwaye ubusore ari we yantunze mu busaza yaranyihakanye yari kabarira micombero nkuko bisanzwe ni kuri Malengo Media. Uyu munsi twabazaniye umusaza mu kazi ufatwa nk'igihanganye kidasanzwe muri industry y'umuziki mu gihugu cy'u Burundi uhereye muri kahise ka kure cyane umuziki ujya gutangura. Uyu mugabo muri kubona w'igihanganye yahozeho mu muziki afatwa na benshi nka sekuruza w'umuziki, ariko burya ni kuri Malengo Media. Ni mutaragira subscribe n'ico gihe dukomeze gahunda tumeze fresh nkuko bisanzwe. Rero uyu munsi uyu mugabo mubona ariko mu mico y'u Burundi burya kirazira kuvuga umugabo ubundi umugabo arivuga. Reka tumuhe ikaze atwidondore ko naho mumaze kumumenya inyuma yo kuroba ndetse iri shusho irikeye kuri Malengo Media. Reka tumumvirize umusaza mu kazi atwidondore ko muriko muvugana n'abatumviriza bose, muriko muvugana n'abakijone kwizina ni Bukuru Gerard wa kera batazira Bakijone nukuvuga alias Bakijone. Navutse itarike 23 z'ukwezi kwa11 1949 navutse maze imyaka nkwije imyaka 75 irakwiye. Uyu dutangiye rero wa 2024 ni wahera nzoba maze imyaka 76.
ni Bakijone mvuka mu ntara ya Cibitoki, komine Murwi, zone Buhayira. Ni Bakijone wa Sinzobakwira, kuko data wanje yitwa Sinzobakwira. Sinzobakwira wa Bavugira wa Bategana, Bategana wa Gapfizi, Gapfizi ka Ruhogora, Ruhogora wa Gwegenya, Gwegenya wa Vuguregera, Vuguregera wa Bafutu, Bafutu wa Mvuyekure. Aho niho ngeze. Rero abariko batumviriza, mu vyo arivyo byose muratubona, ariko ndumusaza wa kera yatanguye umuziki kera, kuburyo ari jewe natanguje amakaraoke ngaha mu Burundi. Uwo mwumva Cancu wa Misi yaje 1977, niho yaje muri 77 avuye Ingozi n'umunyengozi. Uje yarize universite. Umugabo yashitse mu Burundi kuvuza umuziki 1977, ahitira muri Orchestre Nationale. Ayo mabano mwumva avugwa ntiyari bwabeho amabano. Ico gihe rero jewe nari naragize agashance canke ibahati yo kuvuza umuziki, ko natanguye mu 68 niho natangiye kuvuza umuziki jewe. Aho naririmbira muri Radio Korodake. Radio Korodake nayo yari radio y'abakizwa, umupasitoro mukuru yarayirongoye yari umugabo yitwa Ndikumazambo Simoni. Uyo Ndikumazambo Simoni nawe akaba ari se wa Nikiza Davidi. Mu vyo arivyo byose jewe Bakijone aho ngereye ubu nsigaye ndirimbira Imana, kuko umuziki nawutangiye kuva kera kugeza na n'uyu munsi ndabandanya. Mugabo ndirimbira Imana nibagiye n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyatwibarutse, kuko ubu twifitiye amahoro, kandi kera atamahoro twari dufise. Bagenzi n'abandi batwumvirize, ni Bakijone ndiko ndayaga namwebwe. Yego Bakijone, ariko reka ducukumbura tumenye kwanza imizi, imvo n'imvano kuri kahise ku muziki ndundi. Mwavuze muti kuko benshi baravuga ngo mwebwe barabazi, narumvise ikiganiro ryari batubwira bati uyu mugabo ni gihangange, turamuzi, yaragize uko ashoboye kugwandira umuziki w'u Burundi. Tuyagire ko kahise, ni gute wagwandira umuziki w'u Burundi? Umuziki w'u Burundi kubaririmbyi ba kera nkatwe wari udufitiye akamaro kanini cyane, kandi wari ufitiye akamaro u Burundi tuvukamo turimo, kuko ivyo twaririmba vyose indongozi z'icyo gihe zari zishigikiye ivyumviro vyacu. Nkuko niyo twagira amakaraoke canke tugize amakaraoke, usanga abantu bose n'abari hubu bakunda umuziki wa kahise ku Burundi, ni kuvuga bakunda umuziki wa karahanyuze wa kera gusumba uko bakunda umuziki w'ubu. Aho uvuze ijambo rikomeye rero, uravuze karahanyuze n'umuziki w'ubu, bivuze ngo ni ubwoko bubiri bw'umuziki utandukanye. Dutandukanyirize rero, kuko hariho amageneration abiri, kubakuze aho hambere barumviriza imiziki y'aba Cancu wa Misi, bakumva ba Leon Singabo, bakumva bafise uko babona umuziki. Abakuze muri ivyo bihe, muri generation y'aba Cancu wa Misi, namwe Bakijone muri ico gihe. Ariko ubu dufise kandi abandi nka ba Satubi, ba Big Fizzo. Dutandukanyirize uno munsi umuziki utandukaniye he hagati ya generation y'uwanyu n'iyubu? Urakoze cyane. Twebwe twaririmbira igihugu, canka se iyo turirimbye tukaririmba ivy'ubuzima, ubuzima, impanuro, n'umuziki wo kubaka u Burundi. Burya abarundi bumva ivyiyumviro biri muri wa muziki. Igituma rero itandukaniro rishobora kuhaba, ivy'uyu munsi nuko usanga abaririmba ivy'uyu munsi ari abaririmba ibintu vya nakupenda tu nakupenda, ugasanga bariko baririmba amabere, ugasanga bariko baririmba ibisusu, ugasanga bariko bari ivyo. Itandukaniro ririho ry'abakera n'iyubu, urumva ko ucuvyumva neza ko
igituma n'umuziki w'u Burundi abamizisiye biki gihe atawushobora kubashigikira atawushobora kubashigikira n'ivyo bintu iyo baza kuba abantu bukuri bakaririmba ukuri kuriho bakaririmba ubuzima tugezemwo bakaririmba ivyumviro byo kubaka uburundi ndakurahiye mu izina ry'Imana ko leta ntiyoshobora kubirengagiza nkuko bavuga ngo leta ngo ntibashikiye bonyene burya nibo bashaka kwisamburira ko nkimene nibo bashaka kwisamburira ko nkimene kuko usanga bariko baririmba bambaye ubusa usanga bariko baririmba ibintu donc akaranga ku Burundi kadakunda urumva baramutse babashigikiye ntaco boba bariko bakora kuko ntaco baba bariko bakora kubera ko bya vyiyumviro vyo kubaka u Burundi niki nakaranga ku Burundi indirimbo z'akaranga n'imico kama batazikurikiranye nico gituma usanga hamwe bashobora kuvyirengagiza bakabiha amatwi nuko ariko dushingiye kandi ku nyungu Monsieur Baki John burya abarivye bantu baririmba bafise za YouTube kugira ngo babashe kwishurwa kandi bagafata isoko bari bavuga turashira abakobwa bahena kugira ngo kuko isi burya igicuruzwa cya mbere kiri uyu munsi ni ibintu by'ubuhenyi nyene muri ubwo buryo mwebwe kera burya mwararirimba ugasanga abagore bari muri clip zanyu bari kwije ariko abubu unye bobo baririmba bavuga bati tugiye gushira ku isoko ubuhenyi abantu barabikunda bakaririmba kubera inyungu abubu basotera hanini ku nyungu bakora kuri za YouTube na hehe bakaraba kandi umuziki nko muri Amerika ukuntu baririmba bahena bakaraba no bihugu bibanyi za Tanzania natwe systeme nize ngahanye none dushingiye ku nyungu rero abako baririmba bagomba inyungu zo kuri YouTube za Spotify na hehe mwebwe aho hambere mwayirimba mugomba kungukira mwayirimba kubera mu bikunda canke inyungu yari yihe muri rusange twebwe kera twaririmba tudakurikirana imico y'abava hanze ntitwashobora kubikurikirana twaririmba dukurikirana imico donc ivyiyumviro vy'imico n'akaranga ku Burundi kera uko twaririmba we wumviriza indirimbo za Chancho Hamisi ukazumviriza uko zari impanuro yarimwo gusa yonyene ucusanga karibo niwe muririmvyi igihugu cyose kizima cy'abategetsi bico gihe bakurikiranye bagakunda na n'ubu rero abari ubu nico nyene bagenda bakurikirana kuko babona yuko hari mu inyungu yavyo ariko ntibashobora gukurikirana ivyabo bagenda bahenya ngo barondera inyungu zabo niba barondera inyungu zabo nibazironderere nyene ku nyungu zabo nibasubire gukondana leta y'u Burundi ngo yanse kubashigikira none uzoshigikira umuntu w'umuhenyi kandi twebwe abarundi tudahena bikunda none ko bari ki mu bindi bihugu abo bahenyi nyene bashigikirwa kandi ugasanga umuziko bari kuragera imbere yuko baratangaza igihugu biciye muri bwa buhenyi nyene gutaho naho aho nuko igituma babashigikira ni ibintu byo hanze donc ni ibintu bitari mu Burundi rero igituma babashigikira hariya babona yuko babifitemwo inyungu bagaca nitwa bashigikira natwe duca turonkamo inyungu nyene nico mugabo Burundi ntiburaho aho hantu ntiburi ngaho abo bantu niba bemeye gushigikirwa gukurikirana bijya byo hanze Uburundi bwo bushaka yuko bavuza indirimbo z'imico n'akaranga ku Burundi nta kindi bazoca babashigikira uno munsi Uburundi bwose bwohitamwo tuvuge bajya ba star bose baririmbyi bwohitamwo gusubira muri ya style ya kera mwakoramo mwebwe Baki John bagasubira muri ya style yo kwirimbira igihugu bahayagiza igihugu bahayagiza abavyeyi ariko uribira ko muziki ndundi harahogera basubiye muri iyo style twoca tuba bambere mu Burundi twoca tuba bambere mu Burundi twoca tuba bambere simvuze ngo kwisi yose kandi bishoboka no kwisi yose twoca tuba bambere ikintu ngire ndakubwira abarundi basigaye bazi kuririmba abarundi nibo bambere basigaye bazi kuririmba ntumbarire bajya bande bajya bo hanze bavugwa bo muri Tanzania bande wa muririmbyi Diamond ngo aradusumbya kuririmba abarundi basigaye bazi kuririmba cyane
bofata rero ingabire Imana yabahaye yo kuririmba bakayishiramwo umuziki wo guhayagiza akaranga k'imico kama ku Burundi, bagashiramwo ivy'impanuro nkuko twese twahora turirimba, bagashiramwo ivyo ubuzima. Mwizina ry'Imana nkurahiye ko abarundi basigaye bazi kuririmba. Nk'ubu nsigaye numva mvuga nti uyo n'umuririmbyi wo hanze gutyo, nkaza numva ashize mu Kirundi, yamaye wa wundi yabaye ari Umurundi. Bamwe bavuga ngo hariya muri Nigeria ngo bazi kuririmba nibiki. Nta bantu basigaye nta baririmbyi kuri iyi si basigaye badusumbya kuririmba, uretse ko vyabaye nyene vyabaye akamaramaza kubona bakurikiranye ibintu vyo hanze, ariko baramutse bafashe iyo mpano Imana yabahaye bakayishiramwo imiziki y'ubuzima, imiziki y'imico n'akaranga ku Burundi no guhimbagiza igihugu cyatwibarutse kwisi yose nzima, twoca tuba mbere. Ariko je Bakijoni ndibaza imico n'akaranga ni ivy'igihugu kandi ni ivy'Uburundi. Vyova kugira ngo umunyanigeriya akurikirane ivy'umuco ndundi yumve aranyuzwe nabo yifitiye uwundi muco. Aba nibo bavuga bati, abarivye bacu bavuga bati twebwe turemera ko turi Abarundi, mugabe Kirundi ntikiragira kure, tugomba kubishira mu Giswahili turabe. Diamond aririmba agashiramo abahenyi, kandi indirimbo yiwe no hanze irarabwa, kuko nutumva ubutumwa aravuga ati reka mfe kuraba amashusho nirabira inkumi nziza ziri guhena, mfe kumuha iyo views yunguke. Uno munsi rero duhisemo abastari bo mu Burundi ngo turirimbe duhayagiza umuco n'akaranga mu gihugu. Umunyanigeriya ahoko bizomusunikira kumviriza indirimbo y'Umurundi, kandi bariko baramushiramwo umuco usanzwe canke umugenzo n'akaranga kadasuzwe karaki wabo. Urumva nivyo nakubwiye ko mo baririmba bakurikiranye ibintu vy'inyungu zabo nyene, kuko babona ukuntu bahena hanze bagira gute, bagaca nabo babikurikirana. Mugabo Burundi uko burubu nibushobora gushigikira ibintu nk'ivyo. Nibafashwe n'Uburundi mu gihe baririmbye indirimbo z'imico kama ku Burundi, aho Uburundi buzobashigikira. Rero niba bashibishizemwo vyo kuraba ivyo hanze n'ibindi nivyo nakubwiye, ivyo biri kuri bo bironderera inyungu zabo. Ico nakubwiye cyo nico gituma badashobora kuba bokondana Uburundi ngo ntiburiko burabafasha. Urundi nibushobora gufasha umuntu ariko agenda yambaye ubusa ngo baragufasha. Bwo mufasha ngo bigende gute? Rero Imana ihimbazwe kuko kugezana n'uyu munsi twamaze abariho nka mwebwe abamenyesha makuru mushobora kugenda mu bibamenyesha ko bategereza guhindura izo ngeso, bagakurikirana imico n'akaranga ku Burundi, ari Burundi bushobora kubafasha. Sinzi gituma abantu bamwe bagenda bavuga ngo abantu ngo Nigeria ngo barateye imbere ngo babizisiye bo mu Burundi gusa ngo nibo bapfuye nabi, ngo leta nibashigikira ngo biki, ugasanga bariko bavuga nabo Burundi. Uburundi nibushobora gushigikira umuntu agenda gusa, kandi twebwe kuva kera hose tutigeze tugenda gusa. Cyo nakikubwiye. Rero ivyo biri ku nyungu zabo nyene, nibakurikirana izo nyungu zabo nyene. Mugabo je impanuro nobaha ubu nukureka ivyo bintu bagakurikirana indirimbo z'imico n'akaranga ku Burundi. Nk'ubu jewe namaze kugira groupe, ndafise groupe y'abatamba indirimbo z'imico kama, no kuvuga batamba indirimbo z'akaranga ku Burundi. Aho Bakijone ndizeye ko mu minsi iri imbere ntashobora kubura umubiza atunga yovuga ati uyu mutama akwiye gushigikirwa, kuko babona ikintu nakoze. Ariko niba nkurikiranye ivyo byo hanze, noza kumubara ngo mfasha ndumuririmbye ibi nibi, abona ndiko ndagenda gusa, urumva nta kundi, abona kuri scene ndiko ndirimba indirimbo babaririmbyi banje bose ya groupe nagize iri kigenda gusa, urumva ntaco noba ndiko mvomera mukayungira ntaco no hakura. Ego tugaruke kandi burya hari ico benshi bakomeje kwita nk'igitero. Tugiye kwindi ngingo rero, igitero mva mahanga, ku buryo ubushize twumvise hari uwitwa nimba ari Daju yaje mu Burundi yikwera amafaranga menshi yakura mu gihugu arayajabukana arayatwara. Abandi bakomeje kuza bava hanze bakaza bayoragura amafaranga bakimanukira iwabo. Ariko umuririmbyi w'Umurundi kuki ayo mafaranga
bipfira ayo mafaranga ko ataguma iwacu aguma mu Barundi ariko aguma haza abanyamahanga bakaza bisuka mu gihugu batwara amafaranga bisuka mu gihugu bayatwara kuko ayo mafaranga ataguma mu mifuka y'abarinzi b'Abarundi bipfira he? Ico nanje nashaka kuvuga kuri ivyo birababaje cyane nkuko navuze Abarundi dusigaye tuzi kuririmba. Uwo mugabo azavuye hanze akaza kwisuka ngaha akatora y'amafaranga agaca yatwara, ntiwiyumvire ko ajya amafaranga yatwaye ari Abarundi bamukoreye nyine. Bajya Barundi kuko bajya Barundi bakibareka ati nuwo udutwarira amafaranga bakigira niyo ronka n'ifaranga na rimwe atwara hanze adukoresha nyije ko akoresha babaririmbye nk'igikoresho akaba ari bo baririmba babaririmbye kuko igihugu cyose gikunda abaririmbye b'i Burundi bakaza mu masuka amahera bayasuka muri kese biyumvira ko azofasha babaririmbye nyine baririmbye wa mugabo aca yajabukana. Abashinzwe intwaro nosaba yuko bogerageza gukurikirana icyo kintu bakakiraba. Ni kenshi bama babivuze si wowe ubivuze wenyine baraza bagakoresha abaririmbyi b'Abarundi abaza gutanga ayo mafaranga baza bakurikiranya abaririmbyi b'u Burundi hama wa wundi avuye hanze akaba ari wayatekera yatwara. Aho hari ikibazo bagerageje no kubaza abamenyesha makuru n'ibindi n'ibindi yuko ivyo bitari vyiza abantuze abamizisiye b'u Burundi bonyene bategereza gukora ko kazi abaza kumviriza ico giteramo bakaza nyene bakurikiranye babandi atari wa wundi yaje gutangaza ya concert aca atwara amahera. Urumva naho mbere nshobora kuvuga ko harimo n'ubusuma. Ni guki kwanza Abarundi ubwacu twebwe twisuzuguira biwacu kuko narumvise inkuru ngo bageze guhamagara kintu baramubwira bati bo tugomba uririmbe angahe ni interview yabaye baramuha amafaranga avuga ati je amafaranga no yakorera kuki haje abo hanze aba amafaranga y'umurengera mugabo umurundi akaba nk'akayensere nyine nk'ugomba gucomekwa mo kugira ngo bigaragazwe ko nyine atamurundi yabuze mugabo gasanga umuntu wahigiye ejo atanguye umuziki higa ejo bakagomba kumurutisha umaze imyaka akora yamwitangiye umuziki bipfira ni kibazo c'abadirimvyi b'Abarundi canke ni kibazo c'abatunganya ibiteramo canke ni kibazo catwebwe abanyagihugu basanzwe dushika ivyo biteramo. Ico ni kibazo cabene igihugu twebwe nyene kuko niba yoza avuye hanze agahamagara ashitse ngaha mu Burundi atangiye aririmba agahamagara Barundi bazi umuziki nakubwiye ko basigaye bazi kuririmba bene igihugu baza kumviriza baririmbye hama ntibaze akaza wenyene nta faranga na rimwe yogenda atwaye ngo atwaye hanze nta faranga na rimwe agenda atwaye hanze kuko abo bantu baza bakoresha nyene babacuraranzi bacu baha mu Burundi nico gituma aronka amahera atwara. Ikindi rero twisunze kahise kakure n'akahafi reka tukubaze wewe nk'intera ribonye mu muziki ndundi baciye muri vyinshi bakoze vyinshi baragwandire nkuko bisanzwe nkuko ari kimenya bose reka twibaze rero umuziki w'u Burundi uko uwubona wisunze kahise kakure n'akahafi na kubu wibwira ko umuziki w'u Burundi wateye imbere cyangwa wasubiye inyuma? Umuziki w'u Burundi baririmbira umuziki w'u Burundi vraiment waramaze gutera imbere ni naco abo bava hanze baza badukuri yaba umuziki w'u Burundi utateye imbere ntibaba baza kuko naco bohakura nuko bazi babona neza ko umuziki w'u Burundi wamaze gutera imbere atahano nitwahaja tukahisunga uco usanga natwe dushoboye gukuramwo akabiri dushoboye gukuramwo umukate dushoboye gukuramwo ibi nibi reka twisunga aba bantu ariko umuziki w'u Burundi n'ukuri kwa Mungu ndakubwire waramaze gutera imbere kuko abaririmbyi b'Abarundi basigaye baze kuririmba.
ego warateye imbere mugabo ko utabona abantu b'abaririmbyi batumigwa mu Bufaransa mbo biraba mugabo si ku muvuduko nk'uw'abandi mu Burundi bigimaze kuba nka umengo ni kibanza ciratiro abantu bo hanze mugabo baza gusa bagiye kwira amafaranga baririmba bigira umva barahacicikana mu gihugu baza bisokera mugabo mu Burundi ho twebwe ubwacu ntitwame dusohoka hanze tunasose twanasuzugurwa iyo hanze none bimeze bite twova ko wateye imbere gute kandi tutagisohoka tutajya hanze nkuko abandi baza uravye incuro bazi no mu gihugu iwacu sizo ncuro twe dusohoka hanze muri ivyo bihugu iterambere riri hehe neza mu gihe nabo hanze batatwemera nuko bakunda ivyabo gusumba uko dukunda ivyacu canke bimeze bite ni naco gituma rero ubona abo bamizisiye b'u Burundi abo bacuraranzi b'u Burundi wavuze bafizo nabandi n'ibindi nabandi basigaye batwereka ibintu byo guhena n'ibindi ni nacyo gituma babikurikirana kugira ngo kuko babigira kwa kundi nyene bumve yuko hari hanze bogira gute boshobora kubatumako abazimizisiye b'u Burundi bamaze gutera imbere mu bintu byo kuririmba baraze kuririmba nico gituma bakurikirana ivyo bintu byo hanze hamwe kugira ngo barebe ko hanze boshobora kubatumako urumva rero hariho budasa ku ntwaro iriho y'imico n'akaranga ku Burundi ni ibintu bibiri bidasa abo babigira uko kugira ngo barebe yuko boshobora gutumako nabo ngo baje hanze ico kintu rero urumva ko giteye nuko babigira uko ariko Uburundi ntibushobora kuvyemera ibintu nk'ivyo nico gituma ubona hamwe hariho ubudasa barabivuze no ku maradiyo hari n'indirimbo Natasha yagiye aririmba n'izindi bashatse kuzikubita ivita mugabo bazikubise ivita hanze ho barabikunda mugabo ngaha ntibabikunda mu Burundi bace rero bareba bajya baririmbyi ba kera insangana bakijone bansizemo ati n'abakijone n'umuntu wa kera yararirimbye kera indirimbo ziwe zaranditse amateka tugirira igiteramo yo ahantu bita mu Kajaga imbere niho nari nyashika ico gihama muriko murabifata birimo turimo tugira igiteramo ahantu bita mu Kajaga harimo Ngabo Leonce murazi indirimbo yaririmbye yego bararirimbye indirimbo za Canco wa Misi naho yapfuye kuko hariho familia yiwe yari ihari niyo yacize isubiramo bongera baririmba indirimbo za Nikiza David hariho familia yiwe yariho izo ndirimbo zaranditse amateka baririmba n'indirimbo z'uwitwa Torobeka baririmba n'indirimbo z'uwitwa Chiza Silvestre baririmba n'indirimbo z'abiyita abashazangendo murazi nabo nyene kari abakera ni nko mu bihe vyacu nyene tugitangira kuza turaririmba rero twarashoboye kuririmba abantu bararyohewe kandi twese baduhaye amasertificat n'ubu nuko iyo nza kubimenya yuko iki kiganiro kiza kuba abana ari kuyibereka certificat cyo barayimpaye yuko umuziki wa kahise ku Burundi ndi mu banditse amateka Ngabo Leonce niwe yatutanguriye niwe yaciye atangura no kuririmba hama nawe nyene baramuhaye certificat amasertificat twese twarayaronse amasertificat mwayahererwa hehe amasertificat twayahererwa ngaho nyene muri salle aho nyene kuko barayaduha bagace badufotora bayaduha bagace badufotora abari baratunganije ivyo bintu bari bande abari baratunganije ivyo bintu uwa mbere yari kizigenza muri vyo yari umumenyesha makuru yitwa Alenova niwe nabona ko ariko aratangana agashiruka bute kabo bamizisiye bakoze ico giteramo nkabona ko ari baguma vyirukangamwo agenda garuka fatagira gute umwanya numwe twatanguye dutevye kandi twarakesheje Africa Nova wenyine niwe yanzanye
nka saa 11 niwe yanzanye kunshikana muhira aho ndi ubu aho nashikiye yanshikanye muhira. None hari abakiri bato ubusanga batazi abaririmbyi baho hambere. Murashobora kudupangira bari bambere bari abana tumenye abaririmbyi kuko bakiri bato benshi ntibazi abaririmbyi. Nabavuze abenshi urabona imyaka ni inyegezo. Ku myaka meze byo usahawurifu ukwibagira. Ni ibintu dushobora kuvugana ubimbagije mwanya ugasanga navyibagiye. Bariho benshi ntashobora abaririmbyi bakera mugabo. Apana bo. Bariho benshi ku buryo bafashe groupe agashitsi ka kera. Turafise groupe y'agashitsi ka kera duhora tworganiza ibiteramo nk'ivyo abantu ngo batumve ko natwe twigeze gukora ikintu. Yego. Rero abo nibo bafashe babazanaho nkuko nakubariye. Hariho uwitwa Trobeka, hariho uwitwa Ngabo Leonsi niwe wa mbere Daeri yakiyamenyekana gose. Yego. Hariho Bukuru Gerard Baki John. Hariho n'uwitwa Ciza Silvestre mu ndirimbo ziwe yaririmbye. Harimwo n'abana rugo bahora baririmba muri Orchestre Nationale. Niba warumvise zya ndirimbo za Orchestre Nationale agacaca karanteze ibintu nk'ivyo yaririmbyeho abantu ya kumva abandi bo baziririmba bace batangaza ati bajya bahora mwumva mu biteramo vy'amakaraoke mwumva izo ndirimbo zikabaryohera bazisubiramwo mugabo abaziririmbye n'abanyene bace baraduperezana abantu bose bace barakoma amashi. Twigandira uko vyagenda kugira ngo indirimbo isohoke aho hambere. Si nko usanga ama studio ari buri hamwe Kinama, Kamenge, Buyenzi, Butere, ama studio ari buri hamwe aho hambere. Rero muri cya gihe cyayo n'abacancu wa misi Ngabo Leonsi, indirimbo mwayitegura gute mukayisohora gute igashikira abantu bose gute? Ico gihe indirimbo zakogwa live. Ibintu vy'ama ordinateur nk'ubu jewe bakijone cyangwa umuririmbyi wari wose nujya kidumu mwumva. Yego. Agenda rumwe gusa ataba midifi yatwaye agaca sohora indirimbo. Kera siko vyari bimeze. Wihenze na gatoya kera uyagakosa mwaca mu bisubiramwo kandi. Mwaca musubiramo kandi kuko twavuza live ingoma z'abaziri ngaho amakitare y'abari ngaho. Abaririmbyi baba bakwiye abaririmbyi hari ijwi rya mbere irya kabiri irya gatatu. Yani mu muziki bavyita soprano, alto na bass. Ibyo byose kera muramutse mukosheje gatoya mwaca musubiramo kuko vyari live. Lakini ubu siko biri. Bakijone ndashobora kuva ngaho ngiye muri studio nkaza nsohoye indirimbo. Kubera ko ijwi rya mbere ndaririmba, ijwi rya kabiri nkaririmba, ijwi rya gatatu nkaririmba. Baje ba mixage baje bakoresha muri studio bagaca babimixa bakabigira ururirimbo rumwe rwaririmbwe n'abantu benshi kandi na rumwe. Amakitari hamwe biravamo akabarije amwe ndayivugiriza kitare basse kitare apana ivy'ikizayirwa ivyo ntivyo sinabikurikiranye cyane. Amasoro y'indirimbo z'ikizungu yaroroshe ni kudonoa tu. Hanyuma keyboard kinanda nkakivuza ntegeje kukivuza naririmbye vya bindi vyose nguzoza umunsi munaka twejeje kugira mixage tuguha indirimbo nkaca ngenda gutora indirimbo kandi nagiye ndumva. Ubu niko bisigaye bimeze ariko kera twabivuza live. Ni naco gituma wumva vyagumya biryohera abantu sike gituma ubu urakosa gatoya bagaca basubiramo ngo subiramo kandi kongera ugasubiramo bagakosora hahandi kandi rumwe bakakosora ugasanga ngo ni ibintu vyagizwe n'abantu benshi kandi ari umuntu umwe yabigize. Iryo ni ryo tandukaniro rero ririho ryo kuvuza live ku muziki ya kera n'ivyubu. None vyaheza bigashikira abantu gute ku bwinshi? Vyaheza bigashikira abantu ko nk'indirimbo nakubwiye naririmbye Inyambo mu Nyange. Iyo ndirimbo
byashikira abantu kubera ko yakikundwa n'ubutegetsi buhari. Iyi ndirimbo yemwe tutegereza kuyumvisha bene igihugu. Bagaca bayija ku iyo ndirimbo ikavuzwa nk'injuro 6 ku munsi. Abantu baca bayikunda. Naravugije iyo ndirimbo mvuye kuri radio nshizaho iminsi 3 ndiko tugira ama repetition, ngiye kuri repetition ngaho nyene kuri terminus kuwo mugabo Omari. Ndakumenyesha kuri ko ntibamfatira taxi ngaho. Bagenda banteruye ko ndi hejuru kujya kuko bamaze kuyumva yandirimbo ku radio, ubutegetsi cyangwa bari bamenyesha makuru bamaze kwishira hejuru. Nkaca ngenda banteruye kujya ku mwami ati uyu turaronza umuririmbyi ku isi bambe mu Burundi ashoboye gukora ikintu ku muziki w'u Burundi. Nuko byaca bishikira abantu kubera ko message yaba iri muri iyo ndirimbo, ubwo nyine aba journaliste bakayikunda, ubwo nyine n'igihugu kikayikunda, byaca bishikira abantu ningoka rero. Ico gihe hari amaradiyo n'amateleviziyo angahe ugereranije? Ico gihe dutangira umuziki. Nta mu Burundi nta televiziyo yari ihari. Oya. Twagiye kuririmba izo ndirimbo, justement bariko barubaka RTNB. Bamageze kuyubaka neza. Bamaze kuyubaka neza. Urebye iyo ndirimbo Inyambo mu Nyange usanga nararirimbye mu nyuma gihe cyo hajya bavuze amainsinima twaciye dutamba n'umukobwa yari muri orchestre. Muri abo bose twakoranye twakoranye icyo gihe nta muntu numwe asigaye hatari Bakijone, bose barapfuye, nije Bakijone gusa nsigaye. Rero byaca bishikira abantu kubera ko byakunzwe n'abajournaliste nka mwebwe, byakunzwe n'igihugu kizima. Abantu rero babumviriza amaradio baca bumviriza icyo gihe yari radio iyi y'u Burundi yari ihari, ni radio navuze radio Korodake yari amaradio abiri yari ahasanzwe icyo gihe. Hari hayandi maradio yaciye aza ariyongera yiyongera. Igihe abantu bamaze kuza bavuye muri Kenya bazananye na Ntuze na Nikiza David, icyo gihe rero niho basanze RTNB ihejeje kubakwa, nabo baca barubaka, nabo nyene baca bahitiramwo radio y'u Burundi ikikunda wa muririmbyi uyo Nikiza David kuko azanye ibindi bintu byasha nayo kiramufata imugira ikishira orchestre Amabano ngaha aho nyene ku radio. Hacaba orchestre zibiri, hacaba orchestre nationale, hongera hacaba orchestre Amabano y'iradio. Ati turondera izina giyi orchestre nivyoza byumvikana ko muri orchestre yari Nikiza David. Orchestre ya Nikiza David ni ibintu baririmba byiza bimeze gute kwa nini, natwe duce turondera izina. Hajya hari orchestre nationale y'igihugu, bo bongera baca barondera irindi zina Amabano. Amabano bayarose gute? N'indirimbo nyene zakunzwe kera, hari indirimbo yitwa ngo hari amabano y'inka amabano. Iyo ndirimbo ni muhora muyumva. Niho bakuye izina ry'Amabano baca barishira ku radio ziba orchestre zibiri, orchestre Amabano na orchestre nationale. Baca bakunda witwa Ntuze Chancho Amisi kuko yaririmba neza, baca bakura yo tingwino uze kuririmbira muri orchestre Amabano. Ko niko byagenze. Ariko tuje ku kibazo rero cy'amashusho, ndi kuvuga amasanamu. Hari indirimbo zakira tubona zaho baririmbyi bagenzawe nyine mwahora mukora ugasanga zifise amashusho. Amashusho amasanamu yabonetse gute nayo rero ko numva ko mwahere muri live ata ama televiziyo hari nyuma, ariko turabona ama clip video. Ayo murayabona kuko bobo ntibare kuko icyo gihe ibintu byarakogwa, harimo abajournaliste n'abantu bazi ibintu bashoboye ibintu nka mwebwe, barabifatisha neza, bamaze kubifatisha neza bakabibika. Rero icyo gihe bimaze kuba nyene yuko turaronse radio televiziyo nationale izoza yerekana ibintu, baca bafata bya bindi bafashe icyo gihe bagaca babijanayo bagaca bunganisha. Yari nka bavyita sinzi ko bavyita ni montage. Baca babimonta nyine ugasanga ngo byari icyo gihe ngo niho babifatiye, kumbe na ya montage niyo bajyanyeyo. Ibintu bimaze kugenda neza, RTN bimaze kuboneka, bagaca bagira montage bigaca biboneka ko icyo gihe byariho. Hari ikindi kintu rero kubu hari gihe usanga hariho icyo bita ngo amalebo, ugasanga nakagwi kumuririmbyi umwe afise abandi akurikirana, ugasanga bakorera mu bumwe. Mwebwe aho hambere ubumwe bwanyu bwari bumeze gute hagati y'abaririmbyi?
ubumwe bwacu urabona ibintu iyo bimaze gutera imbere igihugu cyo igihe tugezemwo ubu n'igihe cya kera si cyo kintu. Ubu ibintu byaramaze gutera imbere, bari bose barondera uburyo bwo gushobora kubaho bakoresheje ibi by'iki gihe, bakoresheje igihe. Nk'ubu urabona, nk'ubu uzokumva ejo ngiye ishitse ahantu abantu baraza ngo twarakubonye we kuri Facebook, ikiganiro cyawe twaragikurikiranye, ibintu nk'ibyo. Urabona ivyo gihe iki kera nta byari biriho, rero ico gihe ubumwe bwacu bwari buhari, kwari kuja inama abantu babishoboye bakabifata bakurikije abajurnaliste nkuko bakagenda bakabifata bakabibika, hanyuma mu nyuma nk'ubu twamaze gutera imbere bagaca babishirako, ugasanga ko ico gihe byabaye ico gihe kandi biriko biba muri iyo minsi mugezemo. None nk'abaririmbyi baho hambere nike kiroko makomeje kutubwira ngo urabona buno munsi ikiganiro twakoze ubushize mwaravuze ngo buno munsi ngo urabona ngo barahena cyane. Tugomba kumenya rero none ko bahena leta ntibibuka aho hambere mwebwe mwakora vyiza, leta nakaye kanashobora kuvuga ati leta kubera twakora ibintu nayikunda baradukoreye ibi, akantu kagatangaza kabaye gatandukaye na bubu naka akane ko dusumbira kwa bubu. Ico gihe justement nkuko nari narivuze, ico gihe leta kwera ibintu by'imiziki y'icyo gihe twatangura ntiyari bishyigikiye kabisa, ntabwo ariko ndabesha. Ababishyigikiye n'abubu leta y'ubu irabishyigikiye mugabo ari uko babanje guhindura za ngeso zo gukurikirana ibintu byo hanze. Ibintu byo hanze rero kuva kera twarakora, gisema hariho urukundo, hariho iki n'iki, mugabo leta y'icyo gihe muri iyo myaka ntiyari ishyigikiye ibintu by'umuziki na buhoro buhoro. Abashigikiye umuziki nabo umugabo babashigikiye ariko bobanza bagahindura zijya ngeso zo gukurikirana ibintu byo hanze. Yego burya amosozi y'urukundo si umukobwa yari karirimba Burundi nyene, bamukomera amashyi leta babicombera n'abandi turaronsa umuririmbyi kandi ari bariko araririmba. Ngo uwo mwana ntamubuze ntamwase, ari we musa nakunze ninde yo mumenya. No Burundi yari karirimba uwa ntwaye ubusore yo ntunze mu busaza yaranyihakanye. Umva hari umukobwa ariko aririmba ngaho wanwaye ubusore ari we yantuze mu busaza yaranyihakanye, yari kabarira micombero akoma amashyi ngo turaronsa umuririmbyi. Uwitwa Afrika Nova niwe yagiye kumurega ngo kumbe nuko bimeze, nuko wa muririmbyi twari twizeye baca bamwirukana mu mabano, baca bafata Afrika Nova bari bagira chef d'orchestre. Numva abantu aho twabereye nabi. Afrika Nova yamukuye i Kenya amuzana kubera yumva ari umurundi yashoboye no kuririmba n'ibindi, ariko hashitsino kubera bijya by'amaronko n'ibindi abantu turi babi aza kumurega ati ni mwebwe yaririmbye, baca baramuhinduka. Baranamufunze, yarafunzwe n'ikiza David. Bamufunguye aca yiruka arahunga ubugira kabiri ahungira i Bukavu. Twabonaniye nawe nyene i Bukavu ambariye ingene ibintu bimeze iki n'iki. Basi ndavuga nti abantu turi babikwera. Urumva bamuhoye iyo ndirimbo amosozi y'urukundo, ntiyaririmba umukobwa yari karirimba Burundi. Nico bamunyanyasa acagira akarokesere kitwa Happy Children. Ndakumenyesha ukuri ko ayo mabano bamwirukanyemo bagirira igiteramo hajya nawe yagirira igiteramo ngaha, bose biruka baje kwanikiza David gusa. Acatangaza concert mu Rwanda ko niwe chef fondateur wa orchestre Referose mu Rwanda. Ni Nikiza David nta wundi niwe yafonze iyo orchestre Referose mu Rwanda. Abantu bamaze kumva ngo kuko yari yatanguriye mu Rwanda fondi ya orchestre acaje Kenya.
ni Kiza David ngo yari yagiye mu Burundi ngo agomba kugira igiteramo ngaho iwacu abantu barisha amatike atarahashika abantu baramaze barisha amatike atarahashika indwi yose ariko bariko bagurisha amatike bumvise ko ari waza kugira igiteramo ho Happy Children leta y'u Burundi yaciye telefona leta y'u Rwanda ngo niba dusenyera ku mugozi umwe turabasavye uwo mugabo ntakoresha igiteramo ngaho mu Rwanda amafaranga agarukana ni Kiza David n'ababa musiciens biwe yatanzwe n'abagira neza gusa abantu bose baciye baba uburyo bwo gusubiza aya mafaranga yose niba dusenyera ku mugozi uyo mugabo ntagirisha igiteramo ngaho apfuyeyo rero aravuga ati basi sinzosubira kuririmbira isi ndirimbira Imana nico catumye ni Kiza David akizwa atangira kuririmbira Imana nuko yarabonye ko ibintu bidabaza uretse baramufunze baramufungura none akomeza aririmba ivy'isi abona nta kamaro aca atangira kuririmbira Imana uko niko vyagenze ni Kiza David baramunyanyashije azira indirimbo amosozi y'urukundo so umukobwa yari karirimba Burundi n'abategetsi babwo ibyo ndabizi neza kuko twarayaze nawe yarambarira Dayeri yari beau-frère umugore wa mbere natangiye kurongora yitwa Manirakiza Helene ni mushikabo na ni Kiza David vuga mushikabo apana mushikiwe mushikabo avyako na se wabo ndi ku majambo Simoni ni se wa Kiza David uwo mugabo yavyaye umugore wanje yitwa Ntibandetse Joel na ndi ku majambo Simoni bari basangiye na nyina urumva rero yari mushikabo umugore wa mbere natangiye kuzana mu buzima bwanje nari mpunzi Kongo iyo nari narahungiye hari hitwa Zaire apana ngo hahindutse Kongo Zaire yari Manirakiza Helene mushikabo na Kiza David rero ni Kiza David urumva yari shemeje wanje naco yamisha yarambariye byose indirimbo amosozi y'urukundo niyo yaramukwegeye arukaretswe na Africa Nova bivuze ngo nta bumwe bwari buhari nta bumwe ahubwo hari huzuye amashari mu baririmbyi baho nkuko bisanzwe biri ubu abantu twarabaye nabi umaze kubona mwene wanyu afise 6 ucurondera uburyo ubumanura rero ico gihe umaze kuvuga kuri ico gihe yuko kuririmba leta y'ico gihe baca bakugwiza n'ubusa naho ari kuguza ibintu bimeze gute baca bakugwiza n'ubusa no gufunga yarafunzwe ni Kiza David kugira ngo yomoke ubugira kabiri ahungira ubukavu ubugira kabiri yaravuye mu mpimba afunzwe niyo ndirimbo yuko bagiye kumurega ko yari karirimba abantu nk'ababicombero n'abandi byagenze ibyo ndabizi neza sinkuru mbarira no ikintu ibintu nzi neza ko byabayeho Be Mutama Bahaga yaje gute mu muziki Bahaga yaje gute mu muziki Bahaga nawe n'umuririmbyi wa kera nawe yarahunze ari hanze yatangiye kuririmba abo baje bose baje mu nyuma bose Bahaga yaraje ku muziki atangira aririmba ururirimbo rwiwe rwaramuhaye ama6 muraruzi ururirimbo rwiwe rwamuhaye ama6 hama ngo yakundanye n'umukobwa yasa n'irirenga hama abatware baramumutwara abifitiye ubushobozi ivyo bintu yabirinde kera abamizisiye bakera burya naho baririmba ntibaririmba ibintu babwiye baririmba ibintu live byababayeko manje bakijone ni ibintu bikeya n'uwo waje kandi wandisha amahera ashobora kuririmbira kururirimbo wandisha amahera ariko ibindi byose ngo ndabiririmba ngo ndiko ndakompoza ururirimbo ndirimba ibintu vyambayeko jewe n'uwo Bahaga yaririmba byamubayeko ariko ururirimbo rwiwe ruririmbo rwaramuhaye ama6 cyane abo muririmbyi nyina akomeye yarahunze mu ndirimbo nawe waririmbye niye yakunzwe n'abantu cyane nka Baki John yakunzwe n'abantu cyane nijya Nyambo mu Nyange yego mushatse nabaha ikiganiro twagiranye n'aba journaliste cyangwa aba journaliste bagiye bamvuze ko ku maradiyo indirimbo yampaye ama6 cyane ni yayindi nababarira Nyambo mu Nyange
urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose ni ku mutima utamena ibanga urya yagushimye mu bikorwa ni ku mutima utamena ibanga urya wabereye inyambo mu nyange ni ku mutima utamena ibanga urya yagukunze ukamurazitiro urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose. Iyo ndirimbo narayiririmbye hariya hajya duheruka hariya abantu barasara nkumve wa Mutama n'uyu yayiririmbye bajya bahora bayisubiramo mu makaraoke barababwiye ati fondateur wayo n'uyu. So iyindi nyene yaciye Mama 6 yatwawe n'umugabo yitwa Kidumu ni intimba y'urukundo. Raba rwa rukundo namanda kubwira hibuka urya musi naza kukuraba warugeze kure ndakubonye untera agahinda numva biranse munda amusozi yuzura amaso cabaye icibutso umutima wanje yabaye intimba umutima wawe ca gihe c'umubabaro abansi baratwenga twenga abakunzi nabo bamwe bakaganya uzobirabe ushitse mu marushwa uzobirabe ugeze mu marira ntuzobirabe igihe uri kuraririmba nkanje don 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 sinarinzi ko amarira yoba urukundo sinarinzi ko nawe wankunze bitavugwa sinarinzi ko wonyihebera bamvuga iyo numva naho nkitwengera ngwino rukundo eyu usa nayo kwiteke ngomba kunguma iruhande hamwe uvuga nkakumva nkagomba kuba hamwe utwenga ndakubona usanzwe ubizi ko ngenda ndinya nkamugayo iyo ataba wewe ahari impene haba hari ikiziriko sinshobora kuguheba kandi uko nukuri kuzima ihorera urazi ko ntashobora kugusiga nico gituma sigaye ndi sinumva yavugwa baki don 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 sinarinzi ko amarira yoba urukundo sinarinzi ko nawe wankunze bitavugwa sinarinzi ko wonyihebera intimba y'urukundo nabonye umwongo utemba amazi y'umusarara ndayanywesha isezerano rya rwa rukundo nafata urugendo rukakubera indahiro ivyo ndakubwiye ukabitega biri umva aricyo nkocejemo nta n'ijambo na rimwe yakuyemo yasubiyemo urumva ritme yafashe ya yindi nyene hari abahora babesha agafata ritme mugabo agashira kamajambo yiwe mugabo atarayo mugabo ritme ari yayi mugabo ritme yafukoresheje ijya nyene amajambo yakoresheje ajya nyene nta n'ikintu yakimwe yigeza kuramwo nico gituma je naciye ndamwitwarira ndamureka Kidumu rero abantu yamuhaye ama 6 niyo yamwogoroje ngaha mu Burundi kumva ngo n'umumizisiye Kidumu aremewe mu Burundi niyo ndirimbo yitwaye 2003 ubu namwitwariye 2023 yarayimaranye imyaka 19 bishika 2023 yarayimaranye imyaka 20 uhereye 2003 imyaka 20 nkamusaba miliyoni 40 umwaka wose nkagenda nsaba miliyoni zingahe bambe ukwezi kose nkagenda nsaba miliyoni 2 umwaka nagenda nsaba miliyoni 2 ku mwaka ati wewe wa Mutama urasaze Vyumvirize neza ko uyo Kidumu afise amahera nta mahera ufise azoguma atanga amahera kuri bajya nyene bari kubavuga ngo bagucira urubanza ruzomara imyaka 20 canke 10 kugira ngo rucire wewe uzoba ukiriho none nokora iki ngo na Kidumu wenyene kuba byonyene ubanze imyaka 70 irenga ukiriho na n'ubu arashobora kugutanga gupfa wewe ukiriho none ayo mahera uzoyahabwa nande Kidumu ngize ndamubwire nti wewe bya bindi nazavuga ngo ndiho indirimbo ukavuga ngo niri kwangira imiziki ngaho mu Burundi ngo urabahamagara polisi baze bamfata
ambasade ya Kenya iri ngaho byongeye kukwitwarira yaciye agira ubwoba ko mamashi Mutama ndazi kari wanyise muziki ibintu n'ibindi vraiment mahera Kidumu yarayampaye yarampaye nabi kuko yazarungika après 2 mois arungika 300 millions ibintu mugabo ndevye ku phone yanje ko yagenda yarungika amahera yose yarayampaye harasigaye rero ikintu kimwe gusa kunjana muri studio i Kenya nabyo biri mu masezerano kuko mu banotere twaranditse hanyuma akanjana nka registre ugo ruririmbo rumwe nkuko nawe yatwaye rumwe hanyuma urubanza rukaba ruraheze nizo 5 millions amahera yarayampaye hasigaye uwo muzigo wo kugenda i Kenya niko rubanza rusigaye nka registre ugo ruririmbo i Kenya je ndishaziye narabimare ndaza ama studio ya registre neza ngaho i Burundi nurire ngaha mu Burundi nyene ndagukize kugenda i Kenya gufata indege n'ibindi navyo ivyo aravyemera nivyo ari byo ariko yitegurira nyene kugira ngo urubanza ruhere ariko vraiment kuvyerekeye ukumvikana n'ibindi nta kintu bazokumva abantu subira ku radio nza kuvuza induru ku ntimba y'urukundo yarayirishe ariko birazwi ko ari gwawe neza atagukeke nayiririmbye ngaho bumvise ko hari ikintu jewe nigeze nkosamo kujya nyene niko yayiririmbye navyo niko nayiririmbye bite ni kujya nyene niyo yanamuhaye amasikise nta kintu niyo yamusohoye ati uyu Kidumu n'umuririmbyi yayiririmbanye n'uwundi muririmbyi bita Sadrike Bangi bayiririmbye ari babiri ariko ngo ingumu zazishatse kuvuga ko yaciye yimuzuruma indirimbo imwe rero amasikise ndayihereze ko uyu Sadrike ingumu zashatse kuvuga ati shaho iyo ndirimbo wowe yitwaye wenyene twayiririmbye turi babiri none ivyo ribiki Kidumu nta kimwe yamwishuye uretse ko uwo Cedric Bangi yaciye yikumira wenyene aravamo acara yimuhebera mugabo intimba y'urukundo niyo yamugize umuririmbyi ego mu guheraheza rero niyihe mpanuro wotekerera abaririmbyi b'abarundi impanuro notekerera abaririmbyi b'abarundi kugira ngo uburundi bubafashe sana kugira ngo bashigikirwe nabo baba batunzi nk'abandi leta igufashije ibigufashije nuguheba ivyo bintu byo kuririmba imiziki yo guhena kuririmba imiziki y'amabere ibisusu n'ibindi ivyo babireke bakurikirane uko twahora turirimba twebwe urabizi indirimbo zabacanca mu minsi zabanikiza Davidi Njindirimbo naririmbye urantunga mukobwa ivyo urukundo bishikira bose niyo rukundo mugabo harimo impanuro harimo impanuro Romayi n'umugabo yitwa Omari ari ngaha mu Kamenge rero narabiravye nti ninza kuririmba ngo Omari n'umutanzania ntiyumva ikirundi ni nawe yambagije ngo umoja ni kusema nini kwa lugha ya Kirundi ndamubarira nti umoja kwa Kirundi ni ubumwe ngo basi narivise orchestre imisambi natangiranye na orchestre isuka nakuye iriya umugwi niyo yakora umugwi hama ngira orchestre imisambi aza kumviriza bamwe hariho umuririmbyi w'umurasta ngaho wora mu kumwakiriye wewe ngaha mu Kamenge nzima wocutunguka mu butunzi kuko baramubarira ama repetition twagira hariya twagira acaza arabyumviriza ati uyu nta kundi reka ndamutware ndamubaze ko bishoboka yuko no mutwara akaza kunkorera tugire orchestre hanyuma ndebe yuko hari ikintu cyo kwinjira nukuri cyaringiye kubera ko uyo Omari aho naririmba ngo utungwe na mwiza Romayi nafashe Omari ncamvuruga iryo zina ngira Romayi kuko nansi kwaza kumbaza ibibazo nkabura inyishu ngira Romayi utungwe na mwiza Romayi iyo ndirimbo yari urukundo mugabo yarimo impanuro iyo ndero wahawe n'abavyeyi nizo turerera ibibondo nizorera beza bi Burundi urumva iryo jambo nta murundi yo kumva iryo jambo ngo areke gushigikira iyo ndirimbo nizorera beza bi Burundi Romayi ni wewe giheko kizoduhekera Romayi ni wewe kirezi kizogukunda iyo ndirimbo yari y'urukundo mugabo ndayihinyanyura uburundi buca urayikunda iyo ndirimbo yaranditse amateka
yaranditse amateka iyo ndirimbo n'abafrode bonyene barambwiye ngo genda ubarege nkuko nareze Kidumu ku ndirimbo yanje ngo genda ubarege barayononye aho none urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose bo bayihinduye ngo urantunga iporona ivyo gutsindwa bishikira bose byaransanze bukapa ngo bakijo ndimo barayondonye irukangutse kubareka nze kubareka ati ahubwo ngiye ndondera yindi nkayo ati turaronsa gateka twari twarakandamijwe yani amahoro ngira nshira mu yindi ubwo nyene kuko baririmba gutyo nta gisirikare bari bafise baca bafata ndadaye baca baramuvanamwo byumviro nari mfise byo kugira iyindi ndirimbo iza kuyishigikira uko biba biraheze urumva bari batujije demokrasi twari twironkeye ibyo sinoja kure kuri ibyo byarabaye kuri iyo ndirimbo rero urumva iyo ndirimbo naririmbye naho yari y'urukundo yari impanuro ni wewe gihe ko kizoduhekera ni wewe kirezi kizo udukunda iyo ndero wawe n'abavyeyi nizo turerera ibibondo nizorera n'abeza b'i Burundi nta mutegetsi yo kumva iyo ndirimbo ngo areke kuyishigikira co kimwe rero nabacanco barimba neza indirimbo z'impanuro indirimbo z'ubuzima indirimbo zo kubaka igihugu co kimwe n'abanikiza David nuko vyagenze basi rero impanuro no batekerera abo bamizisiye b'iki gihe nukureka ivyo bintu byo hanze bakareba ku Burundi bushobora kubashigikira bakurikije indirimbo z'imico n'akaranga ku Burundi ntakindi murakoze cyane nkuko bisanzwe hari kuri Malengo Media ni mutaragira subscribe n'icyo gihe twari kumwe n'umusaza igihanganye muri muzika y'u Burundi Baki John kuri microphone twari kumwe na Hakim ndetse no kuri kamera iri nyuma na Komo